Faustin NDUWIMANA arongoye ishirahamwe Parsem yatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyeshamakuru aho amenyesha ko nubwo leta yari yiyemeje kugwanya ibiturire ngo nyamara hatanguye kubamwo agahaze. Aho aradoma urutoke ku makosha amwe amaze imisi akogwa n'abategetsi batandukanye ariko bakaba badakurikiranwa. Hari kuri uyu wa 29 Gitugutu mwaka wa 2021 ahakorera Parsem. Nkuko mubizi leta nshasha, leta mvyeyi, leta mpuzi yaratanguje umugambi ugiye gushimikira kugwanya igiturire n'abanyonyezi n'abanyuza amatungo y'igihugu, kandi ibyo twese twarabikengurutse. Ndetse no mwishirahamwe wacu Parsem twararugikiye itabo leta n'inzego zayo ibyo tubona ivyumbiro tubona byo fatika kugira aho karanduranwe n'imizi gashobore gutuza kagwanywe koko. Mugabo tuko turagira evaluation icyo bikwita umwihurizo w'ingene biriko biragenda, tubona ko mengo hagira hano kagira gatangure kuba gahaze, kandi ako gahaze tukabona kabandanije urugendo rwa ngiturire turashobora gusubira inyuma hagutera imbere. Kubera iki? Muri iyo misi heze hari ibintu icyo kwita nk'amadosiye, twite nk'amadosiye zimwe no bivuga mu Kirundi amadosiye yagiye aravugwa, mugabo ukabona yuko iherezo ryayo risubira guherera mu gipfungo. Mugabo ahantu urugamba rwa ngiturire rwatanguye nta dosiye ihera mu gipfungo, hateza kuba hari inzego zindi mbere zigenga uravye rwa leta zitangukira manketa akwiye zigasohora raporo kugira abantu bashobora kwa bagirizwa baboneke n'agahombo kaba karabaye twakamenya n'ingene hoba strategy y'ingene ivyo bintu bibanza kugaruka n'ibihano bifatwa mu vyerekeye administration sanction administrative kubashobora ko barabikoze n'ingene ivyo n'ubutungane bikora ugasanga harabaye n'ibihano bijanye n'ubutungane. Haravuzwe ibintu vyabaye mu mushikiranganje bw'iga ca leta biravugwa cyane, harabaye ibogozwa ry'umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro bavuga ngo hari ibintu bidatomoye umuntu arinze abogozwa nk'urya. Harabaye ibintu muri otrako mwese mutwabaye ibiturire, hari ibyo muri baraje kajeke gahombo kamaze kuba baraje kajeke ijya yo kunyice. Hariho ivyabaye mu gihe tatubona yuko bavuga yuko abantu batashoboye kubikora neza, tubana n'umukuru w'igihugu asa n'uwashavuye. Hari ibiri kubereka kwa muri baraje kurwo rwa mpanda ngaho. Ivyo bintu none turavye na komisiyo bashiraho leta nshasha igira itangura ko twagiye kuraba ingene abakozi bari kubarigenza n'abakozi batashobora kwigenza nabi mu bijanye no kunyana amatungo y'igihugu. Iyo raporo ikaba yarasohotse, twatubona n'ivyo kwerekana amatungo declaration de biens bitaja mu ngiro, aho hantu haragahaze. None ayo madosiye yabonetse, none ubu nta nzego tugifise n'inzego izihe. Hari inzego z'ubuyobozi bwa leta, hariho sentare ije kukura amatungo ya leta nka Cour des comptes, burya na ombudsman bene ivyo mubwiza shingiro iramubwira ko ushobora gukora ibintu nka bene ivyo, kubera ibitoko ari inzego zigiye kuyiga. Ubu za brigade canke zigiye kuragwanya igiturire ntizihari, amapara kari karabikora. None ubu ibintu bizoherera herera nico giturire cyo kugwanya gutega he. Ubwa mbere ukumenya ibintu ngene inzego zibishoboye mu buhinga no mu buryo zerekana neza avec professionnalisme, ntagira urenganywa n'ivyabaye bimenyekane n'agahombo igihugu cagize. Ubwo urumva icyo bitahura. Hari naho tubona ababaheje kwerekana ko azobona bashinzwe n'ayandi mabanga akomeye. None ibyo bintu agahombo kabaye muri otrako kamaze kugakangana gute? Ni ntituzokamenya otrako sishirahamwe rya leta nikoresha amahera y'abarundi y'amakoti erega n'ivyo nyene. Agahombo kahabaye n'akahe akabaye mu kifu mushirahamwe cya leta n'akahe. Arangiza atera akamo leta ndetse n'umukuru w'igihugu ko hamwe vyobandanya uku vyo dusubiza inyuma maze
ngo inzego zigakora zigaha raporo abarundi bakamenya ivyabo vyononekaye nayo ababikoze bagahanwa. Kuri nukuri turateye akamo igihugu cacu turagikunda kabisa, turateye akamo ibintu yanaje bwo turiko turasubira inyuma. Umukuru w'igihugu akwiye gufata ingingo zikomeye muri ivyo bintu, inzego zikaronka inguvu zigakora zigaha raporo abarundi bakamenya ivya bimwe niba vyononekaye kandi ababijejwe bagahanwa, babikoze bagahanwa. Abantu bo gushinga amabanga muri iki gihugu ni benshi, bagashomeri kahari mu Burundi n'abahinga bahari, hariho barabuze ku buryo umuntu enda abandanya bongera abandi bantu kandi bamaze kwerekana ko ari ibintu byabago. Nibaza yuko aho hantu ari igikorwa gikomeye cyane kandi nakamo duteye kugira turaye ko hejuru wogira ico bakoze kugira ivyo bintu bihinduke.